dusome muri Yohana aho twasomye ejo. Utuvurira imvura y'umugisha we. Twasomye igice cya kane, twagarukiye ku murongo kangahe? Arabonye ibutse umurongo twagarukiye ko. Twagarukiye ku murongo wa kangahe? Dusome kuri 22 avuga ngo mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Buyuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga bukuri bazosenga data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mu kuri. Nyamugore amubwira ati, ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo, uwo azozira niwe azoduserurira byose. Yesu aramubwira ati, ni jewe nyene turiko turavugana. Unabigishwa biwe barashika batangazwa nuko avugana n'umugore, ariko ntawavuze turondera iki canke ngo muvuganya nawe iki. Maze n'umugore asiga umubindi wiwe hano, asubira mu gisagara abwira abantu ati, nimuze murabe umuntu ambariye ibyo nakoze byose, nambariwe Kristo. Haleluya. Nako kugeza nino saha naho yaragiye kuvuga ayo makuru, yari bwabyizere neza, kandi Yesu yari yamwishuriye. Haleluya. Yesu yari yamwishuriye. Yesu n'abantu bake yishuriye ko ari Mesiya. Haleluya. Yaraje kumubwira ngo igihe kiza kandi kiraje, icyo gihe kirashitse, abasenga data bazomusenga mu kuri no mu mwemu, kuko Imana ari mwemu, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu. Haleluya. Umugore acaramubwira ngo murongo, nyamugore aramubwira ati, ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo, uwo azozira niwe azoduserurira byose. Haleluya. Iyo Yesu yaje mu buzima bwawe, hari ibintu agaragaza, hari ibintu aserura, hari ibintu ashira ku mugaragaro. Uwo Mesiya niyaza azoserura byose. Ariko bariko baganira ataramumenya. Haleluya. Kwiriye guhumuka ugahishurirwa Yesu. Kandi ari abantu Yesu, abantu bibaza ngo baramuzi, ariko hazi igipimo ugasanga bamuvuga batamuzi. Haleluya. Bigenda babwiza ukuri, uko bukeye uko bwije hagenda habaho igipimo. Mani dufashe cyane kigaragaza ko Yesu muzi. Iyo bimeze neza, ubuzima bwawe bimeze neza, nta muntu atovuga ko azi Yesu. Bimeze neza, waronse ico urya, ukaronka huba, ukaronka akamodoka, ukaronka ico ugaburira abana, ukaronka ico bambika, utoshima ninde? Mugabe igihe ibintu bitameze neza,
urimo. Haleluya. Bimeze neza, ukabona umuntu arasenga arashima ibintu bimeze neza, araza mu materaniro, araza muri burakeye bimeze neza, uyu muntu aba ariko arashika ku musaraba. Undi iyo ufise abakristo bagifite ibibazo gusa, n'ubu uramenya neza yuko bariko baraja mu ijuru. Uzomenya neza ko bariko baraja mu ijuru nibatabagwa. Haleluya. Mwese abenshi muntera amakenga, kubera ko ari abazano kubera umusonga bayura mucumita batereka ngende data ntawe umenya. Umusongo wese amadeni yarangiye, ingwara zakize, ukabandanya kuza muri burakeye uparika V8, ukaza muri burakeye uja kurangura Dubai mu Bushinwa, ukabana yuza muri burakeye. Aho biratangura kunyereka ko ariko bigiye bimeze nabi se ndatosenga. Harayandi mahirwe ufise, harayandi mahitamo ufise. Haleluya. Iyo mpamvu je nkunda kubwira abajene abakobwa n'iki ndavuga ati nzomenya ko uri umusenzi byanyabyo igihe uzoba warubatse, ufise abantu bandanyuza ku karago, bandanyuza mu masengesho, ndanyuza kurara amajoro, warishuwe bimeze neza, aho nzomenya ko turiko turajana mu ijuru. Erega abantu benshi ntabwo barondera Yesu, barondera ibya Yesu. Ariko si mwebwe abandi hariya akora kurikirana kuri YouTube, kuri Facebook, abantu benshi ntabwo barondera Yesu. Yesu umunsi umwe ngo ariko arasenga yiherereye, abona igugu ry'abantu ibihumbi byinshi baraje, ati Yesu turazi ko twakurondereye tubabaye. Arabitegereza arababwira ngo ni jewe mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, unjyako ntazokongera kugira inzara, unwako ntazosubira kugira inyota. Kandi bari baje bashonje, herwa kubagaburira 5,000, none baca baragenda barabwirana, baza ari nk'ibihumbi 100 ngo bumvise iryo uwo munsi nta mutsima yabahaye. Yesu nawe arapima abantu. Haleluya. Ngo baca batangura kugenda kamoya batasezeye, umwe asanga ishengero ryose hasigayemo 12, ibihumbi byose byari byaje kuri we, bagenda batavuze. Umwe asanga asigaranye n'abantu 12. Nabo nyene yabitegereza gutya kabara, bagasanga harimo Yuda, yabitegereza gutya agasanga harimo Batoma, yabitegereza agasanga harimo ba Petero, bazokata amatwi abantu bakamwihakana ku munota wa nyuma. Arabitegereza yumvagiza ubwoba ati mama, ijambo mvuze rirankoze. Arabaza ngo mbega namwe muragomba kwigira. Haleluya. Petero aravuga ngo twokuva ko tukaja he, ko ari wowe ufise amajambo meza y'ubugingo, twokuva ko tukaja kwande, ko twakugeze ko tukaruhuka. Mu igugu ry'abantu ibihumbi habarimo abantu basobanukiwe Imana neza. Ndagomba ngo usobanukirwe Yesu, uze gusenga hano mu gitondo ko wasobanukiwe Imana ukurikira. Twokuva ko tukaja he. Haleluya. Ni wewe utanga ubuzima. Undi munsi ngo baragenda bari ahantu ngo mu bwa Filipo, mu kibanza, ico kibanza yari zone uyirimo bigoye ko atahura Imana, ko cyari kibanza cy'abanyamahanga. Arababaza ngo mwumva abantu bavuga ko ndinde hanze, bavuga ko ndinde.
baravuga ngo twumva bavuga ngo uri Eliya, abandi bavuga ngo uri umwe mu bahanuzi b'Imana, abandi ngo uri Mose. Niko twumva bavuga. Yesu narababwiye ati none mwebwe muvuga ko ndinde? Haleluya. Arababaza ati mwe muvuga none ko ndinde? Uko niko abantu bamvuga. Mbega wowe Yesu mwitande? Yesu wewe umwitande? Petero aravuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Iryo hishurirwa yagize ryamuhaye promotion. Haleluya. Ryamuhaye promotion. Yesu aramubwira ngo Petero we, ibyo subi inyama n'amaraso abiguhishuriye, ni mwemu abiguhishuriye. Kubw'ibyo nanjye ndaguhinduriye, ntuzosubira kwitwa Simoni, uzokwitwa Petero, kuko ndabona uratangaje. Kuri wewe nzohubaka kishengero ryanje, amarembo y'ikuzimu ntabwo azorishobora. Kuko iyo wahishuriwe Yesu neza, ahitira kuduza, ahitira kuzamura. Kandi mwave mwibaza ko kuzamurwa no guhabwa inzu, no guhabwa imodoka, no guhabwa amamiliyoni. Ariko kuzamurwa no kuduzwa mu ntera gusobanukirwa Yesu no kumukorera birenze uko wari umuzi. Nimba aho uzinduka hano muri Burakeye kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, mugabo kuwa gatandatu ikigeragezo cyaza ugatangura kwidodomba, nurasobanukirwa Yesu. Murabizi ikintu ca mbere Satani apimira ko abantu ko bamaze kugira urufatiro neza. Haleluya. Ni ikintu cyitwa kwidodomba. Haleluya. Hari umuntu yandungikiye telefone, hanyuma aranyandikira mu ijana ambwira tuzi ya telefone yamenetse, ubona yirungikanye yamenetse. Hanyuma nja uwo mwanya nyene numva ijwi ati Satani agomba kugusesera amavuta. Haleluya. Ati Satani agomba gusesera amavuta, ati mwandikira umubwire ati nta ngorane uko izo bimeze kose tuzoyikoresha kumbure n'ibyashoboka, ibidakunze naho ntaco. Haheze uwo mwanya nyene mva narabyakiriye, ariko ndumva ati sinshobora kwidodomba cyangwa mpagarika umutima. Telefone mpagarika umutima, akamodoka kaguhagarika umutima, yinzu iguhagarika umutima. Ni Yesu ni watanga. Cha namubwira ati nta ngorane, azoyize turabire bimeze. Numva umutima ndabyakiriye, nta ngorane. Ubwo nyene akiri karandika, mbona aranditse heze nk'iminota 10 ngo uzi ya telefone ngo ntiyamenetse, ngo ambwiye ko amenetse brendaje gusa. Noma Satani yarazi ko agomba kumpima kugira ngo arabe ko ndodo. Reka Satani ari kinazana akakuzanira inkuru y'incavuto, ariko inyuma yayo hari ibyiza, kugira ngo arabe ko widodomba. Bakubwira ati yo umwana wawe arapfuye, ntubo kwandika message hanyene ko na message rinji umwana wawe aracikanye, wobyifata nko gute? Wo kwikomporta gute? Yamfura yawe iracikanye kandi aho ugasanga ni yapfuye yarabye. Satani gusa ashaka kugira ngo agwa amakuru y'incamugongo, kugira ngo arabe ingene uhagarara muri ibyo bihe. Haleluya. Aturi ijambo nk'iryo Yobu yatuye. Yobu yaravuze ngo Uhoraho niwe yagavye ni nawe agaburuje, byavuye ku Mana ni nayo ivyakiri. Mu gihe umaze kugera kuri iyo level, ubwo gwego amajambo be nayo yatura abantu bakuze bamaze gutahura Imana ko ari yitanga. Iyo gwaye amafaranga irayatwaye, none ushima Imana. Nayo baciye mu nzira umenga si Imana yajanye, vuga ati Imana wewe niwe wemeye kurugi gugurugwa. Iyo utabyemera ntabwo byari gukunda. Ushima Imana ibibazo bikiriho, ingorane zikiri ingorane, ibyo bizokugururira. Ariko abantu dushaka gushima ibyiza gusa, shima. Haleluya. Umugore wiwe uwo mwanya nyene yo bamuzanira amakuru, nimba abantu bahuye n'ibibazo kuri iyi si bikomeye, niyo bamuzaniye amakuru avuga ngo zanka zawe, zangamiye zawe, zantama zawe, zamene zawe, bwa butunzi bwawe, ya mafaranga yari muri konti byose biraheze, biragiye. Bakiriko
bivuga uwo mwanya nyene hazi inkuru aturazi babana bawe 10 bicaye mu nzu ya mukuru wabo bariko barasangira bariko barajya banezera bagira umunsi mukuru ngo haje imiyaga iterura inzu yose iyibubikako bose barapfa. Yobu nta namwe twigeze twumva ahagarika umutima. Uwo mwanya nyene akiri karavuga afatwa n'ingwara giturumbuka. Ariko wowe wagaritswe umutima no kumeneka umutwe. Umutwe umenetse urarurari. Ariko Yobu uwo mwanya nyene byose biheze ahita afatwa na depression. Haleluya. Iyo depression imutera AVC. Haleluya. Afatwa na kanseri yo mu maraso uwo mwanya nyene. Iyo depression yagize yo ku rwego rwo hejuru itira provoka ikwega kanseri yo mu maraso ibihute bica biturika kuva mu birenge kugeza mu mutwe, kuva mu bwo rw'ikirenge kugeza mu mutwe. Uwo mwanya umubiri wose uhinduka ibikomere, uhinduka ibisebe, ibihute. Ibyo bihute bavuga yari kanseri yagiye yirema uwo mwanya nyene. Erega kenshi ama kanseri mubona abantu bagwara ava ku bibazo kwiyumvira cyane uburuhe bwo mu mutwe bikabazanira izo ngora. Niyo mpamvu ukwiriye kwakira ibibazo kuko inyuma y'ivyo bibazo abaye ahetse ibindi bintu bigomba kuko ingorane yose kuza ko no bibaza ngo ifuye kuzwa gusa. Hari no Satani ari kararema igero byakiriye ukabifata bisanzwe Satani wejeje kumutsinda. Haleluya. Akiri karavuga uko azabona haje umugore wiwe uwo mwanya nyene aramubwira ati we igisigaye mbona gisigaye cyo kunyarutsa tukimana itiri kwica usigaje gupfa. Aramubwira ngo uvuze nk'umugore umwe wo mu bagore bibipfapfa tuhabwe ibyiza gusa bibi navyo. Ngura ni wagabye nawe ngo yicara aho batumwavu basuka umunyota kugira ngo yumve ko uburibwe bwohera yisiga umunyota. Ubundi umunyota nawe urajyana akiyagisha urujo. Akiri karavuga abona bagenzi biwe inshuti ziwe mpfamfe magara. Wewe umaze kugeragezwa wewe wageragejwe ryari nka yo. Abona haje abacuti inshuti ziwe zo hafi ziraza ngo bamara iminsi ndwi bicaranye ata muntu numwe amuvugisha bacumaraniwe bumiwe batangura kumushira kamakosa baherako umwe akavuga ubundi umwe yavuga muri soprano ubundi akavuga muri alto ubundi muri tenor ubundi akavuga muri bass bahererekeranye. Umwe yavuga acecetse ubundi akavuga ati ibyaha byinshi mbega wipimye ku munzane. Yo barababwira ati naripimye ku munzane sanga ndageze. Aravuga ngo yamara yo irazi inzira ncamwo niyamara kumvugutira nzovamwo meze nk'izahabu yakuwe kwinka. Irega ibyo kuracamo nivyo kukuvugutira zova meze nk'itubwira ngo mwakire kuba abakozi b'Imana, mwakire kuba abantu bakomeye. Kuba umuntu akomeye ntabwo biva mu isupu, biva mu mubirizi, biva mu bintu bisharira. Intahe mushobora gukorera Imana utagira intahe ndugu yangu, utagira aho uvuye. Intahe nazo ntabwo ziva mu bintu byoroheje, ziva mu bibazo. Niko biva kwira ijambo gusobanukirwa Yesu, gusobanukirwa Imana. Imana nayo ntushobora kuyisobanukirwa itakwihishuriye. Muri iki gitondo Yesu aduwe atwihishuriye tumumenye. Je bizoguha guhagarara mu bihe bigoye. Haleluya. Gihe bene wanyu bose bagutaye bakuvuye ko umugabo umugore abana bawe bose bakusigaye wenyine. Yobu biravuga ngo Yobu hageze mu mera tangwa ko atari ko ibyo byose. Je numva nkene Imana ko yoza tukaburana ibi bintu komasa wakoreye Imana niyo abana banje batacumuye nabatangira ibimaze. Hano bibaza ngo hageragezwa abanyabyaha. Abanyabyaha barageragezwa kubera iki?
baguwe neza. Birivuga ngo warabateye bashora imizi. Haleluya. Abantu bariko barasenga igihe cyose uzofata decision yo gusenga neza, kwinjira mu Mana, gukizwa neza, uzomenye ko ico gihe intambara zizohagura kugira ngo bivemo. Ariko nushikama uzosimba izo ntambara, wegera imbere ushingire ntaha abandi. Ndakubeshe ngo bizoguma bimeze neza. Nguri muri Kristo Yesu urubanza rurangiye ngo biba byose babiheze. No, uzokubitika. Ariko inyuma bazokuraba bumigwe, bakurabe batangare. Haleluya. Uzokumigwa n'abantu bumigwe kuratiyo. Haleluya. Uzokumigwa, uzotangara. Ngo ahamagara Imana, arayibaza ngo Mana ndagukeneye. Numva nkene ibibazo no kubaza. Akene ko tuburana. Kandi singeneye umuavoka. Ngeneye nivugire. Ngeneye ko niburanira cewe nye. Ubuze tukana nage umuntu utuma wiyizire. Haleluya. Imana itirisi ati ndahaje. Wamamagaye ndahaje. Ariko ngiye kukubaza ibibazo uranyishura. Ngatsindwa nanjye ndaza kwemera ko nyine nsinzwe. Ndaza uyu umuntu atsinzwe arishura. Ariko nawe ugatsinda. Ndahaje. Imana yamuhondagwe. Urega Imana niyo yamuretse. Ko mnabizi Satani ngo yagiye imbere y'Imana. Imana iramubaza. Abantu akomeza mukiranukira Imana kugeza kurugeza Imana ibirata. Imana yari irase yivuga amazina yo. Ibwira Satani ati we Satani we unatoka wapi? Hey, Satani ishuri Imana mvuye kuzerera. Satani nagutera ubwoba n'inzererezi, ntagira haba, ntagira uburagamo, ntanizererezi. Mvuye kuzerera mwisi. No kuyigenda mu ndabi ngene imeze. Iramubaza ati none witegereje umukiranutsi wanje yowe ngene ameze. Urugezo ni gwiza. Ariko nabo hari ibintu rukwega. Haleluya. Satani agira Imana ati reka shareka kukubayo reka kukubaha gute. Nacu utamuhaye, wamuhaye abana, wamuhaye ibyo kujya. Uwo muntu atogororoka, afise ibintu byose, igihugu cyose niwe number 1. Ari kuri nimero ya mbere. Igihugu cyose ngo mu gihugu cyuzi yari umutunza akongera akaba n'umukiranutsi. Haleluya. Batangura guharira n'Imana. Imana yamubwira ati ndamuzi, ntabwo anyubaha kubera ibintu, anyubaha kubera ico namugize. Akize gukizwa tukagira ku rugezo rwo kubaha Imana kubera atari kubera ibintu. Twebwe twakira abantu, kandi twakira abantu bose. Umuntu washobora kumwakira uyu munsi ashima Imana, ariko ahubwo ati Imana yabikoze. Bwaca mu gitondo umusonga bakubita, uwo mwanya nyina kibagira bya bindi byose Imana yamukorereje. Abantu tumeze twambaye umubiri. Uwo ejo ari karashima, avuga ubukuru bw'Imana, avuga gukomera kw'Imana. Bwaca mu gitondo Satani yamukubita umusonga umwe gusa, agahitira yibagira byose. Imana yamebye, none uribagena bya bindi yagukorereje. Yakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze n'ibyo bya bikomeye cyane. Hahiguwe ihangana akageza imeruka, namara kwemegwa zahabwa ikamba ry'ubugingo. Bariha umuntu atageragejwe. Imana ibwira Satani ati ndamuzi, ujya nabwo ankurikira kubera ibintu, ankurikira kubera kankeneye. Haleluya. Satani ajabwira Imana ati mereza bijya bintu byiwe, ndabikubite ndabitware byose, ureko atazokurogotako. Ati ndabiguhaye. Kubita byose biragenda. Satani yongera kugaruka ati wabonye n'uri ko akiri kwa kundi nyene. Uzingene Satani yishima ngo amagara asumba amajana. Ati mu mubiri wiwe turabe nayo ko atazokurogotako. Mubiri Imana yambwiye ati yo ndamuzi. Haleluya. Ndagoma ngo ube mu mutima w'Imana kuburyo Imana ikwiza
kwizera. Ikinababwire urazi ko ari abantu bari ngaho Imana itoha promotion. Yaguhaga promotion gatoya ucuba inzu y'amabuye uragara wigira nk'igitumbura cya kindi kirimo revire urigira igitangaza yakudugije ku ngazi imwe gusa Satani ahereza abantu ibintu cyane. Ndakibabwiye abaha avec condition. Arakubwira ati ndabiguha na uramu kandi nunyima ndiha nakiri Satani aguhera ubusa. Uraza ugapfukama gusa ugapfukama ku mavi wapfukama manika gukubita inzu. Satani yova gukubita inzu gutyo. Akubwira ati ndaguha mugo nawe mpereza imfura yawe. Niyo mpamvu iyo yaguhaye ibintu watangiye ikimazi cyawe gikomeye Satani wamuhaye umwana wawe ikintu cyose agusabye ako bigenda naratanze umwana wanje reka ndamuhe n'ikintu. Niyo mpamvu abantu bamaze kwinjira muri iyo circuit bamaze kwinjira muri uyo mugozi wo gukorera Satani. Ikintu nababwiye abakuramo impuhwe zose. Umugore aramutanga natinya, umugabo aramutanga natinya kuko nta yandi mahirwe asigaranye. Ugata ko sigara ngaragara ariko twe turaza urahiri ubuntu bw'Imana gusa ikagukwita nishikanwa rikakonana gutanga rero yagusaba ikigira 10 kandi rero yaguha mana nawe urabiza ako Satani wanse ariha. Haleluya. Niyo mpamvu Imana irareba ati nubundi aba bantu ninashima naho ndabaha nibashima byo namuhaye ejo yibagije ngo n'imbaraga ziwe n'imbaraga zawe abakora kukurusha. Hari abigisagara cananiye basubiyeyo basubiye ari ya ruguru we uri hano Imana yacagutungiye waza ngo n'imbaraga zawe tanga urushime ku by'Imana imaze kugukorera. None nimba waragwaye ukabutarapfa abapfuye wewe barushiki ariko abantu mumeze gute? Wowe ni wapfuye ariko hari abandi bapfuye waragiye kwa muganga uvaye ariko Imana nayo none ni abo yaretse bagapfa. Shima Imana mwanya uranjanye. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Uyu mugore uwo munsi Yesu amuha amazi amuhindurira ubuzima. Nani ndipfuza ko woronka amazi y'ubugingo ahindura ubuzima bwawe ahindura imibereho yawe aduze ukwizera kwawe. Kwizera kwawe kuduge. Ndasenga muri iki gitondo izi tariki 3 z'uku kwezi Imana ikuduze mu kwizera kumenya Imana gusobanukirwa Imana gutahura Imana birenze uko wayitahu. Iyo watahuye Imana ugenda uzamuka pole pole gato gato abantu bagasanga ugeze usome ugeze ku gasongero hano bagatangara byagenze gute ukugenda wubaha Imana. Imana nayo igenda ikubaha igenda ikubahisha igenda ariko basha Imana niraba amashure Imana ntabwira b'imiryango Imana ntabwira biyo dukomoka ariko Imana irabinge tugenda tuyubaha ducira bugufi ukuzamuka uca bugufi nayo igenda ikuzamura gahoro gahoro. Haleluya. Bakira gusobanukirwa Imana. Igice gikurikira cya 5 kivuga ku muntu yaragwariye kidengera cyitwa Betesida. Haleluya. Kuri Betesida niho uwo muntu yari amaze imyaka 38 atagira umuntu ariko uyu muntu akandi babwiza ukuri yari afise ukurindira bari kunaniye kurindira umwaka umwe ariko abandi barindira imyaka 38 aravuga atasi ndahava bitebe bitebuke nzohura n'Imana guma kumavira igitondo kimuzohura n'igitangaza reka kugabanya amasengesho. Wowe uko ibibazo biza bityo amasengesho agabanuka ahubwo ibibazo nibyongereza amasengesho byongereze kwizera byongereze gutahura Imana. Haleluya. Yakomeje kurindira imyaka 38. Tekereza umuntu
umuntu yageze aho hantu umunsi jewe mvuka. Uzi struggle maze guhura nazo. Ibibazo ku myaka 38 uzi ibibazo ku yo myaka ya 30 ufise urazi ibintu maze guhura nabyo ngene ingwani maze, ariko yari ihanganye umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu yagira ngo ari inyagaje, ubundi akaba yasimbiye kuko ingwara zira nuzobona abantu bari kwa muganga, hajya kwa muganga mu bitaro umunsi boba hoza umuntu afise mitraez, abantu batonze ku mirongo bakora akarasa fresh, niho womenya bari bagwaye buke buke. Wabana abantu warubona ko baracugumira kurangiye, ukabona baca amadirisha biruka kubera ubugwayi burasumbana. Yagira ngo ari inyagaje abagwayi buke buke bakaba badumbukiyemo umwaka wa mbere, umwaka kuko nibamenya umunsi marayika azikurura amazi. Rega shishikaruze muri burakeye, hari umunsi uzoshika usanga amazi yazikurutse ku bwawe. Haleluya. Izosanga amazi yazikurutse ku bwawe. Uwo munsi imyaka 38 irangi Yesu ngo arahagera. Haleluya. Ngo amenya kuyo muntu amazi igihe kirekire aho hantu. Reka Yesu arazi kumaze igihe kirekire muri iryo geragezwa, arazi kumaze igihe kirekire muri iyo ngorane, arazi ko amazi igihe kirekire muri ibyo bitutsi bagusuzugura. Aramubaza, uyu munsi Yesu akubaza icyo ushaka. Haleluya. Haleluya. Yesu aramubaza ngo uragomba gukira. Uwo mugabo natangwa kuzana iby'amateka. Kuba Yesu arashika president. Umugabo umwe yari karakora hari igihanga bajya batararikora. Bajya bafurira ibinogo. Ari karafurira agize gucyabona cortege president iraje. Abona ihagaze ariruka. President ngo atuma baje kumuzana. Bikamufata. Ndapfuye. President haramubaza ati ushaka iki? Wewe ninde yaguhaye aka kazi ko gukora? Nyakubaho urumva nabonye hari binogo none urahembwa toya simhembwa unyimvire none ushaka iki? Ndagukorera iki? Aravuga ngo shakikinga. Subiramo ushaka iki? Shakinga. Mahisa mu ikinga. Haleluya. Kuyatunguwe. Na uyo mugabo Yesu aramutungura, ushaka iki? Ati urumva iyo amaza zikurutse abandi bose baca bantanga. None urashaka gukira? Urumva nta muntu mvise. Iyo amaza zikurutse baca bana. Urabona iyo wahuye n'ikibazo gikomeye uri imbere y'umuntu ahambaye, urafatwa n'ikigugumiza ataco wari ufise. Kigugumizi n'amaketara burya mwese murakigwaye. Gusa kirasumbana gusa. Ari ugera imbere y'umuntu ukabura icyo uvuga ukagugumira. Jewe wowe uri kwaba ko atamuntu ufise deja uhagararanye n'umuntu. Haleluya. Ngwahitira mubwira ngo ikorere ubwo buriri bwawe ugende. Nanje ndahanuriye umuntu umwe si benshi, umwe gusa bikeneye. Ikorera icyo kibazo cyari cyaje kikwikoreye, ikorera iyo ngorane yawe, genda ushingire naye Yesu. Hari uvyumvise avuge haleluya. Uvyizeye bimubere nkuko avyizeye muri iki gitondo. Waje wikoreye ingorane ariko usubira inyuma wikoreye inyishu. Usubira inyuma wikoreye inyishu, uvuga haleluya. Wikorere icyo kirago cyawe ugende. Ayitira cikorera. Kandi uyo munsi hari kwisabato Yesu akoze icyo gitangaza.
imbago ku isabato arababwira ngo uwankijije niwe yambariye kwikorera, uwankijije niwe yampaye itegeko. Haleluya. Uwankijije igihe kirageze ngo usobanure uwagukijije, utangarize uwagukijije. Haleluya. Uwankijije. Hari amazi atagutabaye ariko amazi avuye kuri Yesu aragomba gutabara ubuzima bwawe. Hari amazi atakumara inyota, hari amazi atakumaze ubukene ariko amazi avuye kuri Yesu aje gusobanura ibintu neza. Uwankijije niwe yambwiye. Haleluya. Niwe yampaye icyo kuvuga. Hamwe yavuze ngo mfise icyo kuvuga, mfise icyo mvuga kuri Yesu. Nuko nahawe kumumenya. Mfise ijambo nahawe ryo kuvuga. Muhabwe ijambo ryo kuvuga, muhabwe ijambo ryo kubwira babapinga, muhabwe ijambo ryo kubwira batabemera. Erega umva, nasikia kitu, ninasikia kitu ndani mwangu, ndumva ikintu muri jewe. Imana iguhaye ijambo ryo kubwira bagupinze. Mungu anakupatia neno. Haleluya. Akira ijambo ryo kubwira bapinze Imana yawe, akira ijambo ryo kubwira batayemeye, akira Yesu ngo yegeje gukiza impumyi, arabwira ngo genda wiyuhagire mu kidengeri cyitwa Silowa. Baragenda ariyuhagira arahumuka. Abantu baramubaza ngo wakize ute? Arababwira ngo wa mugabo yitwa Yesu, umunazareti, umunyanazareti, yambwiye ngo ngende niyuhagire mu kidengeri cyitwa Silowa ndaki. Baramubwira ngo uyo muntu nava ku Mana kuko yakoze igitangaza ku isabato. Arababwira ngo ni igitangaza ko mutazi uwakijije amaso yanje. Jewe nari impumyi none ubu ndabona. Ni igitangaza ko mutamuzi. Haleluya. Haleluya. Harageze gusobanura Yesu nk'uwamubonye, harageze gusobanura Yesu nk'uwamumenye, harageze gusobanura Yesu nk'uyakoreye igitangaza. Amina. Haleluya. 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 Sema amina. Haleluya. Vuga amina. Abatari bwakwemere, ndumva Imana irakoze akantu kagiye gutuma bemera. Nukuri ku Imana ndakumva. Erega Imana irahinduye ibyicaro. Imana irahinduye ibyicaro. Imana irahinduye amateka. Imana irahinduye ubuzima bwawe. Biravuga ngo Lazaro amaze kuzuka, abantu baza kumugarukira ko no kumwirura. Sema haleluya. Amaze kukira, amaze kuzuka ngo abantu baza baratangara. Reka nawe bagiye gutangarira. Nawe bagiye kugutangarira. Uwari imfubyi, uwari nyarucari, uwari umupfakazi, utagira epfo na ruguru, watawe n'abantu, uwahebwe n'abantu, utagira uruvyaro, utagira amafaranga, bagiye kuza basanga wicaranye n'inyishu. Pokea sifa o jina lako. Muhagarare, muhagarare. Litukuzwe Bwana, pokea sifa, pokea sifa, pokea. Piga tushe tu. Hallelujah. Oh, jina lako, pokea sifa, wite kuri mwiza. Jina lako Baba, jina lako litukuzwe.
bimeze nabi, ushima Imana ibintu bitarasobanuka, ibyo biraza kukubera ingazi yo gushikira ibitari bwasobanuke neza. Haleluya. Amarira yawahindutse ibitwenge, dore wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Washobora kwegera hano imbere tugasenga, abo bishoboka dusenga Imana. Amarira yawahindutse ibitwenge, dore wari umaze iminsi. Muhagarare, 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 muhagarare. Oh, irakwibutse. Muzane n'aya mazi yanyu, umuntu wese afata amazi yiwe. Namwe abariko barakurikirana kuri YouTube no kuri Facebook, tugiye gusengera amazi. Ayo mazi aze kukubera inyishu, ayo mazi aze kukubera igisubizo, ayo mazi aze kugukiza ingwara, ayo mazi aze kugukura kimikoshi, ayo mazi aze kugira ikintu akoze ku buzima bwawe. Nimba ubona ufise inyatsi, uze kuyakaraba mu biganza, atabadilisha mambo. Haleluya, haleluya. Ni kubera iki tubisubiramwo kenshi? Ni kubera ko Satani nawe aticaye, buri gitondo bari karakora, buri gitondo bari karapanga imipango. Haleluya. Amarira yawahindutse ibitwenge, dore wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Wakire gutwenzwa n'Imana, wakire ishimwe rivuye ku Mana. Haleluya, haleluya. Fata ayo mazi tuyasengere. Sindi buvuge birebire uyu munsi, nta birebire byo kuvuga, ndi buhezagira ayo mazi tuyasengere, hari icyo aza gukora mu buzima bwawe. Mana, mu izina rya Yesu nagusenga, senga aya mazi kugukwizera. Amazi n'ubuzima. Warabwiye wa mugore uyawe wari uzi ingabire y'Imana, ukamenya ugusabye amazi, nawe umusabye akaguha ku mazi y'ubugingo, amazi akiza, amazi atabara. Hari abarogewe mu biyaga, hari abarogewe mu nzuzi, hari abarogewe mu kaburi, hari abarogewe mu matwarete, hari abasizwe imyanda, hari abakorewe ibintu bibi bitandukanye. Ndasenga aya mazi abakorera igitangaza kigaragara kandi gifadika. Nimba bagwaye, aya mazi ahitira babohora. Nimba bafise ibibazo by'ubugwayi, aya mazi ahitira bakiza. Onodojeze, ndasenga Mwami, aya mazi akora igitangaza, aya mazi akora igitangaza ku buzima bwabo. Ndasenza aya mazi abakize. Witeka Mana Nyiringabo, Witeka Mana Nyiringabo, aya mazi akura imikoshi, aya mazi akura imikoshi, aya mazi akure karande, aya mazi akure ishusho mbi. Niba yoga Mana bakorera igitanga. Alabosh. Jesus, 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 Jesus. Munda yawe hari kibazo, munda yawe hari kibazo. Nuwa amazi makeya kwa ayo mazi nasengeye. Abandi bandanya gusenga, subiruno. Munda yawe hari kibazo. Raboshe kus. Hari cyayo mazi ari karakora, hari cyayo mazi ari karakora, hari cyayo mazi ari karakora, hari cyayo mazi ari kararema, hari cyayo mazi ari karasohora, hari cyayo mazi ari karasohora, hari cyayo mazi ari karasohora, hari cyayo mazi ari karasohora mu nda yawe, cyayo mazi ari karasohora mu mubiri. Topaya zago tapa shekete rito sikaya izotai rando zititi sheketere dosia rataya. Hari ikintu kiri mu nda y'uyu mukobwa, hari ikintu kiri mu nda y'uyu mukobwa, hari ikintu kimeze gifise amenyo ane gihora kimukata mu nda. Ritosia. Senga, bandanya gusenga. Hari Imana kirakora, hari Imana kirakora, hari Imana kirakora, hari Imana kirakora. Ndumva hari ikintu cicaye mu nda y'uyu mukobwa gikibaye kirekire. Bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga. Ndumva hari Imana kirakora, hari Imana kirakora. Retire in our kick. Tok tok
umwanya gusenga, umuntu wese abanaye kwisengera. Ari Imana kirakora mu nda yawe, ari Imana kirakora mu maraso, ari Imana kirakora, hari Imana kirakora, hari ijuru rirakora, hari ijuru rirakora, hari ijuru rirakora. Ariko abadayimoni basha akuraho n'ingene bicaye mu nda y'uyu mukobwa, ngo naho yogwana intambara akubaka ngo ntazobyara ngo ntibizoshoboka. Yo murakozwe n'isoni, murakozwe n'isoni. Shindwa uvuza giza zimeshindwa kwa jina toya ta iruka rimwe kabiri gatatu toka topo shakataya shekosi amando umuriro w'ubutabazi, umuriro w'ubutabazi, umuriro w'ubutabazi, imbaraga zitabara abantu, shobozi butabara abantu. Reba saido we kutanywa ayo mazi, abandi banywa amazi kutanywa amazi. Avuze munwe kwayo mazi, munwe ko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Repara rema igitangaza kw'aba bantu, rema igitangaza kw'aba bantu, rema igitangaza kw'aba bantu, rema igitangaza muri aba bantu. Ubushobozi Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Ubushobozi bw'Imana, imbaraga za Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Mesiya, ubushobozi bwa Yesu, imbaraga za Yesu, imbaraga za Yesu, ubushobozi bwa Yesu. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Data, shimwa Yesu. Toka 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 pomora 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 mena. Yes, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana wa Dawidi. Urakoze mwemuye, urakoze mwemuye, urakoze Data, urakoze Yesu, urakoze mwizigirwa, urakoze Data, urakoze mwizigirwa, urakoze Mesiya, urakoze mwizigirwa. Shimwe Yesu, urakoze kubohoya abantu bawe, urakoze kubohoya ubwoko bwawe. Witeka kora igikorwa mu buzima bw'abana bawe. Turarekuye imvura igwe, umuriro umanuke, bitangaza bikoreke, ibimenyetso n'utwumiza bikoreke, ibimenyetso n'utwumiza bikoreke, ibidasanzwe bikoreke mu izina rya Yesu. Kora ibikomeye, kora ibihambaye. Urakoze Mana kubohoye ubwoko bwawe, urakoze Mana kubagiriye neza, Mana ubagirire neza. Tangazo ry'ubutabazi rize kuri bo. Urakoze Mana, dasenge n'abari kubakurikirana bari hirya no hino bari kure, ushobozi bwawe bakorere, imbaraga zawe zibakoreko, ubakore bitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashi menshi kuri Yesu. Imana bahezagire musore mu bibanza. Ayo mazi abari alinye ufata amazi ndayasengere. Iyo nyatsi ufise iteye ubwoba, ubwo ruhombo ufise mu buzima bwawe,
byukoze byose bikagenda nabi, byukoze byose bigapfa, ndagomba ngo Imana ikubohore, yugurura imigisha, ikubohore, igukize iyo ngwara, ikubohore, igukoreko, ikuremera igitangaza mu izina rya Yesu. Mana ndasengera aya mazi ababene data bafise bari kuri Facebook no kuri YouTube, ubagirire neza. Aya mazi abakorera igitangaza, aya mazi abakorera igitangaza, aya mazi ababohore mu izina rya Yesu. Amen. Wakire gukira iyo ngwara wari urwaye igihe kirekire mu izina rya Yesu. Niba ufise inyota y'ikintu chance cyakunaniye guheba, ayo mazi uze kuyanwa, iyo nyota iraza guhagarara mu izina rya Yesu. Shwa kuri ngaha hari icyaha cyakunaniye, chance kukuvako, chance gucika, ayo mazi uze kuyanwa araza gushira kwihereza icyo cyaha mu izina. Inyota yo gukora icyo kintu iraza gukamangana. Imana ibahezagire. Reka dukorere Imana, dutangire Imana. Sinzi ko arukene envelope hano, rukene envelope. Byukuru umutima wanje urabyemeza ko we ni wowe, hari impamvu ikinera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimwe. Byukuru umutima wanje urabyemeza ko wera ni wowe. Mana turasengera amashikanwa, turasengera ibigira 10 abatanze mu byo wabahaye. Nanjye ndasenze ngo ucuncubure iyo migisha, ndasenze ngo ucuncubure iyo migisha, imigisha y'uburyo bwose, imigisha